Hello les amis, nyuma y'imisi 26 twarabuze mu by'ukuri twarazimiye byageze nabi cyane. Turagarutse kuzababaza amakuru y'inkino bagera avuga hirya no hino ku isi. Ikindi twatugiye kongeza mu bindi biganiro bibiri. Hari akaganiro kamwe muza murumviriza mbere ko amakuru y'inkino atangura, hamwe n'ikintu tugiye kongeza mu minsi mugiye kumenya nko mu ndwi zibiri zigiye kuza canke mu ndwi imwe. Ariko ico mugiye kumenya nuko buri munsi ikiganiro c'inkino kibe ku byazo bimenyesha amakuru kizoba kiriho. Ubu nta guhagarara, ni buri munsi uragira subscribe nimba wari waragize unsubscribe utumire n'inshuti zawe. Akaba rero guys, tutagiye gutangura kuvuga amakuru, ahubwo nshaka duhere kuri aka kaganiro gato kitwa umukinyi w'umunsi. Tugiye kuza turacisha ko buri gihe imbere yuko amakuru y'inkino atangura kazuza karacako mukumviriza. Uzoravuga umukinyi mushaka ko tukubwira amateka make y'umukinyi runaka n'indi ntuba utamuzi ko tukabivuga mu gihe kingana n'iminota 5 gusa. Kazuza karacika imbere yuko amakuru y'inkino tuyatangura canke tuyahejeje. Tuzavuga ku mukinyi wo ku mugabane wa Buraya, cyo tuvuga ku wo muri Afrika, amace tuvuga ku wo mu Burundi. Bavuga ko bose kumvirize, hanyuma tugaruka mu kanya turaba ayagiye aravugwa hirya no hino ku isi, mu Iburayi, muri Tanzania n'andi menshi cyane. Ku ntaba mu rugamba hari menshi, nta gucike. Banza mvurize akagana twakoze uyu munsi ku mukinyi w'umunsi. Turagarutse mu gihugu bwa Leo Messi na Cristiano Ronaldo baragenda bashika ku iherezo. Nankeke yuko abakunzi b'umupira w'amaguru batangiye kubona bashobora kuzobasubirira mu myaka iri imbere. Abakunzi b'umupira w'amaguru bamwe batangiye gukeka yuko ubwami bugiye gukurikira ari ubwa Erling Haaland w'imyaka 20 w'umunyanorvege na Kylian Mbappé umufaransa. Uvuze imbaraga, kwinjiza ibitsindo, guhatana, kunyaruka, twese twumva Erling Haaland w'imyaka 20. Nankeka yuko ari umwe mu bakinyi ba mbere beza ku isi bakiri bato muri iki gihe. Iyi ni Intare Web TV, ndagusaba gukora subscribe nimba utarayikora. Aka ni agace kacu gashasha kitwa umukinyi w'umunsi, aho tuza turaganira ku mukinyi runaka buri munsi, tukababwira amateka yiwe ya hafi hamwe n'ibindi bintu bike mushobora kuba mutari umuzi ko, kandi tukabivuga mu gihe gito kitaneze iminota 5 gusa. Ndabaha ikaze uyu munsi turabire hamwe Erling Haaland umunyanorvege amaze iminsi bica bigacika mu isi y'umupira w'amaguru. Erling Haaland yavuze kenezo ya 41 mu kakaro mu mwaka wa 2000 gusa. Afite imyaka 20 yavukiye Leeds mu Bwongereza. Afite uburebure bw'imetero 1.94. Ni umusatizi wa Borussia Dortmund umugwi wo mu Budagi, akaba kandi n'umusatizi mu gusurakira igihugu wa Norvege. Yatangukira umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga ku mugwi wa Blin iwabo muri Norvege. Acawuvamo aja muri Molde muri 2017 yamenyerezwa n'umumenyereza wa Manchester United muri ico gihe Ole Gunnar Solskjaer. Yavuye muri Molde aja muri Salzburg, aho yatanguye kubakira izina aramenyekana. Ni gihe yatsinze ibitsindo 3 wenyine muri Champions League mu rukino rwahuje uwo mugwi hamwe na Genk. Ico gihe yatsinze ibitsindo bitari bike muri Champions League. Mu vy'ukuri muravyibuka, ni hirya yejo, ni muri 2019. Budaciye kabiri yaguzwe na Dortmund, ayikoramwe amateka kugeza uyu munsi atuma yandikwa agahayagizwa hirya no hino ku isi. Mwijoro ryakeye ku rukino rwa Sevilla atsinze ibitsindo 2 wenyene. Iyo mukinyi wa mbere mu mateka atsinze ibitsindo 20 vya Champions League mu nkino 14 gusa. Ku myaka ya 20 amaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri Champions League kuruta abakinyi nka Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Eden Hazard, Fernando Torres n'abandi benshi b'ivyamamare twamenye cyane ku isi mu myaka irangiye. Mu vy'ukuri ariko arakora amateka, kandi ntankeka ko azokora n'ibirenze mu myaka iri imbere. Imigwi atari mike y'ibihanga nka Real Madrid, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United na Manchester City, Liverpool, Chelsea n'iyindi irikira mugwanira, irikirahangana isheta amamiliyoni atari make irewe ko uyo mwegukana. Ariko kandi nibihe bintu dukwiye kumenya kuri uyu musore w'imyaka ya 20 twaba tutamuzi, kandi twaba dukwiye kumenya nko mu makinyi bagiye kuzoba bibihangange mu myaka iri imbere tugiye gutangura. Ikintu cyambere dukwiye kumenya ko nuko bitizanye kugira kino umupira w'amaguru. Ugasanzwe bavuga kuri se wiwe yigeze no kuwutera birakomera mu mugwa Manchester City mu myaka ya 2004 nk'uko aho yakina mu kibanza cyo hagati. Erling Haaland yatangukira umupira w'amaguru nk'abagize umwuga ku myaka 15 gusa mu mugwi wa Blin iwabo muri Norvege. Erling Haaland asanzwe aziko amajambo atangaje yo gusetsa no kwihesha icizere kirenze. Nk'akarorero yigeze kuvuga ati,
ururirimbo nkunda kuruta izindi ni rwa Champions League, niyo mpamvu nigenza neza cyane mwiri higanwa kuruta mu yandi mahiganwa. Nigo reveye yanje, nigo rumvyura mu gitondo, nigo rurimbo ntigera ndambirwa kumviriza. Erling Haaland mu gikombe cy'abatenze imyaka ya 2019 yanditswe cyane mu itangazamakuru, uvuga yasindi ibitsindi 9 wenyene. Ngira namwe mwarabisomye mu vy'ukuri, atangura kwandikwa, atanga attention ku bamenyesha amakuru n'imigwi itandukanye. Mu nkino ziwe zibiri za mbere muri Dortmund yasinze ibitsindo 5 mu minota 59 yazikinywa gusa akigishikamo mu vy'ukuri. Ikindi wari ukwiye kumenya, waruzi yuko yigeze kuba umuririmbyi. Erling Haaland muri 2016 bashinze groupe ye na bagenzi biwe babiri bise Flow Kings. Wanashize indirimbo kuri YouTube yitwa Kigojo, aho Erling Haaland abonekamo aririmba mu vy'ukuri umudiho wa rap arapa, aho arimba mu bitero bibiri. Iyo ndirimbo gushika uyu munsi ndimo ndabivuga imaze kurebwa n'abantu bashika miliyoni 6 ntigice. Ndagushimiye cyane wowe wumvise agace kacu ka mbere k'umukinyi w'umunsi. Nizeye ko katazohora kagucika buri munsi, aho buri munsi dushize ku ikiganiro uzamenye ko aka gace twagashize ko uyu munsi tuvuze ku mukinyi wo hanze, ubukezo tuvuga ku mukinyi wo muri Afrika, hanyuma cyo tuvuga ku mukinyi wo mu Burundi. Batandukanye ntuzuciko hirya yaje ku mukinyi wo mu Burundi, canke ukandika muri commentaire ushaka ko twakubwira ko ubukurikira. Nanjye n'amakuru yacu y'uyu munsi kazo ya 10 z'ukwezi kwa 3 2020. Reka tuyahere ku ntamba mu rugamba umuguseke ko kwa Maroc uyakuzoka inurukino rw'intamba mu rugamba na Mauritania utagira abakinyi babo bakina muri mu Butaliyana, mu Buhane, mu Bwongereza yaha imigwi yabo yase kubatanga. Akaba ari umugwi mu vy'ukuri zo bodafise abakinyi nka Hakim Ziyech, Ashraf Hakimi n'abandi batandukanye bakina ku mugabane wa Buraya kubera ingorane zisaho zihuriye na Covid 19. Ikindi naco kiri ku ntamba mu rugamba nuko nyine ukino zohoza na Central Africa byamaze kuba confirmed yuko ruzobera kuri Stade Ntwari. Inyuma yaho Reverend kuri yarongoye FB bitangarije mu gihe kandi urutonde rw'abakinyi bazokina ngo rushobora kwiyongera nkuko tubigesha kimenyesha makuru Indundi. Akaba bashobora gutuma ko abakinyi bashika 30 kubera bamwe bashobora kwandura Covid-19 ntibagaragare ku rukino. Akaba rero urutonde mu minota mikiri imbere canke ku munsi w'ejo umwanya n'umwanya ukaba rushobora gusohoka ngo abakinyi bazokina izo nkino zo kurondera itike y'igikombe cya Afrika kizobera muri Cameroon mu mwaka uza. Tukuri ngaha ku mugabane wa Afrika nyene rero twifurisa abo kuri nziza y'amavuko Samuel Eto'o umurejande muri FC Barcelona, muri Chelsea, muri Inter de Milan mu gusohoka igihugu wa Cameroon. Akaba mu masatiriza bamwe bibihe vyose mu mugabane wa Afrika no mwisi muri rusangi. Akaba umurejande mu by'ukuri yakuje imyaka 40 y'amavuko uyu munsi. Akaba yatumwipfurije isabukuru nziza y'amavuko. Tugiriye mu basohotse mu bimenyesha makuru bitandukanye. L'Equipe mu gihugu c'Ubufaransa yagaze kuri rwa Juventus na FC Porto itubwira ati electriza, ati bahiye barasha barahonyoka barahera. Bayagaruze ku rukino rwa Juventus na Porto. Juventus yatsinze bitatu muri 2 ariko birangira isezewe kubera igitsindo cyo hanze. Akaba ari ibitsindo bya Juventus byatsinzwe na Kieza yatsinze 2 ikindi gitsindwa mu vy'ukuri n'uyu mugabo mu vy'ukuri André Rabiot. Akaba ari Juventus yaciye isezerwa muri kimwe c'8 gishiri cyane mitarenze mu vy'ukuri umutaro Porto yacibandanya ifashwe n'uwo mugabo Oliveira yatsinze double. Ikaba kandi yanafashijwe n'uyu mugabo Pepe yigenje neza mu vy'ukuri kuri ku myaka 38 abandanya gukina kuri level iteye mu vy'ukuri ubwo ubona ko abantu benshi batari bake bamushimiye kubera ukuntu yigenje muri urwo rukino. Mu gihugu c'Ubutaliyani namba ntibari basinziye mu vy'ukuri bahigereye. Gazeta dello Sport ku mpapuro za Rose itubwira ati Juventus mu vy'ukuri yijimye ati rasezerewe kandi muri kimwe c'8. Corriere dello Sport yitubwira ati Cristiano Ronaldo arayihemukiye ati vyongeye kandi kumunanira kuyirenza kimwe c'8 gishiri cyanyuma. Dello Sport yitubwira ati oya Juve koko birabaye nyine murasezerewe. Akaba arakarababaro mu by'ukuri mu gihugu c'Ubutaliyano. Juventus yongeye gusezererwa itarenze umutaru. Dusuye muri L'Equipe yagarutse no ku rukino rwahuje umugwi wa Dortmund na Sevilla ibitsindo biri ku bindi, double ya Haaland na double ya Ernest. Akaba Dortmund aciye pasa muri quart de finale nyuma yatsinze ibitsindo 3 muri 2 mu rukino rwo gutangura. Ikaba yadujize kuri aggregate ibitsindo 5 muri 4. Akaba rero
l'équipe tubwira ati Super Haaland yongeye gukira amateka umupeti yaduhejeje kubibabwira mu kanya muri ako kegeranyo. Akaba kandi l'équipe yanagarutse no ku rugino za guhuza Barcelona na Paris Saint-Germain uyu munsi muri Champions League nyine mu ndika gukora umukino wo gutangura umugwi wa Paris wari wasinze ibitsindo 4 muri kimwe. Akaba l'équipe rero yagarutse twereka abakinyi bashobora gutangura mu kibuga kuri game y'uyu munsi ngira murababona. Akaba kandi tubanaje kuri urwo rukino zo guhuza Barcelona na Paris Saint-Germain. Akaba kandi l'équipe bigaruka kitubwira ati Conte asorde ati ni Conte kabisa yo gukogwa igakogwa mu vyukuri ikaba opere. Akaba ari Barcelona sabwa kuinza ibitsindo 4 mu busa kugira ikore remontada yiqualifier muri quart de finale ya Ligue des Champions kabisa. Ubona ko akazi katoroshe kuri abasore ba Ronald Koeman. Akaba nikimenyesha makuru AS garuka ko rukino cyo kitubwira kiti amaso yose bayahanze Kylian Mbappé ati nyuma yo kubafasha gutsinda hat-trick mu rwego gutangura ati Paris Saint-Germain hanze amaso yawo yose Kylian Mbappé nyuma yaho ku munsi w'ejo PSG yanavuze yuko Neymar ataraba fit urukino rw'umunsi yatagaza gukina ati umugabo mu vy'ukuri amaso yose dusigaye tuyahanze kuri Kylian Mbappé Deportivo. Yavuze ku majambo ya Ronald Koeman umumenyereza wa FC Barcelona tubwira ati nta na kimwe kidashoboka kuri iyi si. Akaba Koeman yavuze ati nta na kimwe kidashoboka kuri iyi si turashobora kubikora ati nivyo ati Paris Saint-Germain gukina neza ifise cheese datano ubwo bifise ukifise ibisindo 4 kuri kimwe mu rukino rwo gutangura ati ko kwisi nakidashoboka turaza gukorageza dukora ivyacu vyose dushoboye kabisa. Ubona ko aba bakinyi na Ronald Koeman afise motivation meho mugoro no kuronka president wayo mushaje Joan Laporta banishime mu vyukuri. Ubona ko kinatubwira ko yamaze kujina n'abakinyi i Paris ahaza ko ari urukino rwo kwa mbere rukinywa na FC Barcelona ari we president wayo mu vyukuri ahana afise imigambi mu vyukuri atari mike yo kwigenza neza mu vyukuri mu mugwi wa Barcelona nabereye president mu myaka irangiye kuva 2003 gushika 2010. Akaba ari guys ntogende ntaciye mu gihugu c'Ubwongereza gatureka duce kuri Daily Express mu Bwongereza yo yagarutse mu vyukuri kuri Jurgen Klopp ku majambo yiwe avuga ko atiteguye kosesa amasezerano ya Liverpool nyuma yaho Joachim Low yarari umumenyereza wa Germany wo mu guseruka bw'Ubudage avuga ko nyuma ya era zo gutanga imihoho. Akaba rero bavuga yuko Jurgen Klopp ari we yagiye kumusubirana ariko Jurgen Klopp yavuze ati ivyo ntavyo nzokora nzoguma ndi umumenyereza wa Liverpool. Akaba abafana ba Liverpool bibaza yuko Klopp yotagenda gutora ko kazi k'Ubudage hanyuma Liverpool kazana Steven Gerrard amaze imisi igeze neza muri Rangers. Akaba rero Klopp yavuze ati nta mugambi mfise wo gusesa amasezerano yanje ngaha muri Liverpool ngene gutoza Mannschaft umugusira kagihugu w'Ubudage. Guys no gena ntaciye mu makuru ya transfer aho ikimenyesha makuru Daily Mail kitubwira ko Man U ishaka kugurisha David De Gea amaze imisi yifuza n'ibigwa nka Paris Saint-Germain. Akaba ari shobora kucigira Dean Henderson umunyezamu wa mbere kandi natubwira ko Irina nabirabira hafi Joan Oblak wa Atletico Madrid mu gihe Milan tubwira ko Arsenal irabira hafi Achraf Hakimi umunyugaro ku ruhande rw'iburyo wa Inter Dome w'umunyamaroc. Mu gihe kandi kinatubwira ko ikimenyesha makuru ko umugwi wa Real Madrid bandanya kurabira hafi Riyad Mahrez imyaka 30 umunya Algeria mu gihe Barcelona ngo yamaze kumvikana na David Alaba amasezerano yibanze kuba yo isinyira mu gihe yari maze imisi ivuga yuko yamaze kumvikana na Real Madrid. Akamuri Deportivo tubwira ko ubu vyahindutse yumvikana na David Alaba na Barcelona nyuma yaho Joan Laporta mu vyukuri atorewe akaba yari yamaze kumuganiriza. Guys reka nda basigiremo aka video ka kizigenza wakiriwe namba mu rugamba Sadio ntibazonkiza nyuma y'igihe agwaye kwezi hafi kurenga. Akaba ari maragaruka akaba ari akavideo kuri mu myimenyerezo ari muri gym. Akaba ari vyerekana ko ku rukino rwa Central Africa na Maroc azoba ari fit mu kinjoenge mugira ibihe vyiza. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha.